twese duhagurukire hamwe kugira ngo ibibondo bicandagwe. Mwumvise ko ngaha anye Gahombo urutonde rw'abacandagwa rukiri hasi cyane. Aho hari mu gihe Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari kumwe n'ubuserukira mu Burundi ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS, uwaserukiye Ubushikiranganji kuko kubungabunga amagara y'abantu mu Burundi n'izindi ndongozi bari bishikiye muri Komine Gahombo intara ya Kayanza kurabaho bagejeje ibikorwa byo gucandaga ibibondo bakurikije ikirangamisi cyategekanijwe n'Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida. Umunyamabanga ntayegayezwa mu Bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida muganga Olivier Nijimbere akaba avuga ko naho Burundi bumaze kuronka agashimwe kubijanye n'icanco, hariko haribonekeza ko ibitigiri vy'abicandagisha muri iyi minsi bitera bigabanuka. Tumaze imisi tubona ko ibiharuro by'abana bacandagwa bitera bigabanuka, reka mbere n'ivyo biza tumaze imisi tubona akarurikiza cy'agasama kimaze imisi kibonekeza uburere bw'ubuvuzi bumwe bumwe, biratwereka ko abavyeyi badebukiwe mu bijanye no kwitabira incanco. Bavyeyi, akamaro k'incanco n'intangere ku magara y'abana bacu, ubutunzi bw'umuryango kandi n'ubutunzi bw'igihugu. Uko umwana agwaye ubutunzi bw'umuryango buratikirira, aho umuvyeyi yogiye ku kivi agatonda kwa muganga, reka mbere n'igihugu gaca gikoresha uburyo budasanzwe, haba mu kugura ibikoresho n'imiti yo kuvura abo bana, kuko kenshi izo ndwara dusanga zikarira abana batarakwiza imyaka 5. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yateye akamo abanyagahombo kwijukira gufata icanco bakaba ba mbere, kuko ngo ku rutonde rw'abafata icanco bari hasi cyane kurusha ubundi burere. Twese duhagurukire hamwe kugira ngo ibibondo bicandagwe. Mwumvise ko ngaha anye Gahombo urutonde rw'abacandagwa rukiri hasi cyane. Twifuza yuko hanyuma mwoca mwikubita gashi mugaca muba mu bambere, sivyo? Nizere ko no musi tuza kuva ngaha tumvikanye ko Gahombo igiye kuba mu ntara y'ubuvuzi mu gihugu cacu iba iya mbere. Bizoduhimbara tugarutse tuvuga ko Gahombo iri mu bambere, kanatsinda mwavyitabanye umwete mwishi. Turafise mwebwe abanyeshure mukiri bato, hariho n'abavyeyi. Tuvuza abanyeshure kubera nibo gwaruka gwejo, nibo baganga bejo, nibo bazaba bahagaze ngaha biko bavuga ibituko turavuga, bagende badufashe mu mihana. Uburuhuko buni mu gutangura bwa Pasika, murabe abana bato bato, muze murabaza abavyeyi ko bacandazwe, sivyo abanyeshure? Urucanco ningira kamaro. Urucanco rutuma abana bakurana amagara meza kandi bakiga neza. Ukuranya amagara atameze neza no mwishure ntibigenda neza. Ibyo rero namwe go mushaka kubaza n'abavyeyi banyu ati mbega abakibafitse ndetse n'abafise ababareza ati twegwe mwaraducandazi. Mu ntumbero yuko hariho abadacandagisha ibibondo bafatiye ku kwemera, atera akamo abajeje intwaro, abarongoye amashengero n'abandi kubahimiriza bakavyijukira. Twarumvise ko hariho n'abavyeyi canke imiryango idacandagisha abana babo bivanye no kwemera bafise. Niyo mpamvu nagena sabe abajejwe intwaro, amashirahamwe atandukanye, abarongoye amashengero hamwe n'abaremesha kiyago, tutibagiye ndetse n'abamenyesha makuru, kubera urumuri abandi, kumva kano kamo no kugatera abandi ku ntumbero yo kwitabira incanco zose zitegekanijwe, na cyane cyane mu gukurikiza ca kirangamisi twababwira.
n'ijambo ry'Imana riravuga ko ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya canke abantu banje bishwe no kutamenya. Twaje rero ntazogira uwirengagiza ineza y'urucanco ngo ntavyo yamenye ngo umwana wiwe apfe kubera atacandaje canke ngo agire ingorane kubera atacandaje. Nico gituma twaje kugira ngo tubahimirize twese tuve hasi rimwe kugira ngo urucanco rukwiragire mu bana bato, kandi hariho n'incanco z'abana bariko barabimiyabaga baratwemereye ko bazozizana incanco zikingira indwara ya kansere y'igitereko. Abigeme muze mwitabira urwo rucanco nigwaza mwivuye inyuma ku neza y'amagara yanyu. Akaba kandi abahimiriza kwirinda nyabuna ikiza c'indwara y'inkende mpox. Nagira ngo nibutse abenegihugu bose babandanye kwirinda cakiza c'indwara bavuga ko indwara y'inkende mpox nkuko mwavyumvise, biciye mu gukomeza isuku no kwirinda ubushurashuzi. Mwumvise ko kibangamiye cyane cyane ababa mu bisagara ndetse n'abandi babyifatamwe nabi, kirababangamira cyane. Nico gituma duhamagariye uwo wese ku neza yiwe yirinde ubusambanyi, tugerageze kugira isuku, tugerageze gukaraba isabuni kugira ngo tubeho neza atandwara z'ivyaduka zizadufata. Iryo himiriza ryo kwitabira incanco rikaba ryasozerewe no guhutuganuke tugizwe n'ubuyi, ibitenge n'ibindi abafata iya mbere mu guhimiriza no gufata incanco muri komine ya Gahombo.